n'aba Real Madrid bariko bagenda bavuga ngo babwirizwa guhindura umuhagarikizi. Twabonye rero urukino rwiza rutare twitaye ku majambo yari yabaye imbere y'uko urukino rutangura, kuko ubundi umufana cyangwa umukunzi w'umupira w'amaguru yavuga ngo uyu muhagarikizi naza gukora amakosa aya naye canke naza gutanga amakarata canke Real de Madrid nigira udukosa canke kaba gato canke kaba kanini ntakavuze, biraza kwerekana neza na neza ko wa muhagarikizi ivyo bavuze koko batamubesheye. Abandi nabo bagaca bavuga ngo ubundi iyi ni Real de Madrid iri mu bintu vyayo, iyishitse muri finale ibigeza ahantu idashobora gutakaza igikombe. Bivuze iki rero? Bobo bavuga ngo reka twice mu mutwe Barcelona, uko aho ni ku ruhande rw'abantu bake, ati reka twice mu mutwe Barcelona tugire kano kantu novuga tubishire mu itangazamakuru bace bagenda bijajare hama natwe twerekane ko twatinya urukino. Bravo, ikintu uvuze ntagukiremo gato, ikintu uvuze ngo umukenyero wo kuba bariko barabirindura ndavuga no muhagarikize Richard de Burgos ngo kwara kugira bice ikipe ya FC Barcelona aho nitandukanije nawe, kuko tuvyemeranye bwa mbere mu ikipe ya FC nari nabigorozo ku munsi wa gatanu ndavuga ngo abafana b'ikipe ya Real de Madrid ati ikipe yanyu yabakojeje isoni, sinzi kuvyibuka cyane. Ndavyibuka twari twishaye kuri zino mezi. Ikipe ya FC Barcelona ya Real de Madrid imaze gukina ama finale menshi, bafite ibikombe 16 vya UEFA Champions League 15 na bafite finale bamaze gukina nyinshi zirenga 200. Birumvikana ko ugiye gukina finale, turakuzi kuri experiment mu mikinire ndavuga ngo ya finale haba muri Copa del Rey cyanye mu gikombe cya UEFA Champions League ndetse no muri La Liga ndetse n'izo finale zose bagiye bahura, ariko uravuze ngo ntiza kuba dukina finale uri kipe ya Real Madrid ngo ariko umuhagarikizi de Burgos. So umuhagarikizi nivyo inyuma y'uko bari berekanye video y'iminota igera kuri 6 bavuga ngo yaratwivye ku mukino wa FC Sevilla aho ikarata itukura ndavuga bita Vini Junior imikino yagiye bahuza ndavuga ngo byari ibintu binagaragara. Umukino wagiye bahuza n'ikipe ya FC Barcelona biruka bakina finale ya babatwara igikombe ca yari Super Coupe d'Espagne batsinda ibizindo bitatu mengo kuri kimwe ndavuga bitaga vira kubita inkokora uwo bita yari Danis Bayos yari Carvajal baribuka uwo mukino wa finale ndavuga Hans Flick batwara ico gikombe. Novuga ngo nundi mukino wagiye uba ndavuga hari ibirumengo na 14 wo bita Luis Suarez ndavuga bita uyu Keru Navas amuyora amaguru aza kuba atanga penalty. So muri nta maguru yari yamuyora. Of course niyo video zariko zirasikira ubuze ngo yamuyora amaguru cumenga byari byo bakora mubesha. Nizo video rero zariko zirasikira ku munsi wa gatanu ava ya conference après yuko umumenyereza ndavuga ngo nakumagarikiza koze conference de presse nizo ariko zisirikira kuri ariko ni kware kugira bice mu kuri FC Barcelona. Urakoze cyane FC Barcelona na nizo video nta namwe byari bihuye, nta n'ikintu nakimwe bigeze banavuga. Ubundi Real Madrid yari kugomba kwerekana ama preve abatuma gusaba guhindura umuhagarikizi, ariko navyuka cyo kwibaza est-ce que Real Madrid ifise ubuhe navuga uruhe izenshingano zo kwiyumvira ati twe tuje gusaba bahindura umuhagarikizi. Rega navyo nivyo ubusanzwe twara komite ya arbitrage muri La Liga yababwiye ati twebwe twamaze kunomina kandi umuhagarikizi tumutora avant 3 jours. Ivyo mwari kubivuga avant 3 jours nyambari birego mugomba kuzana muri bagaca bivuga batanze tukamenya ivyo duhindura, ariko rero ati ntishobora guhindura umuhagarikizi. Apologize rero nkibandanya aho nari mvuze ati bari bashatse kwica mu mutwe equipe ya Barcelona. Ubundi aya makipe makuru ubundi yabani makuru uretse ko hari ibintu nyine ashobora gukora ariko gato bona Claudio Bravo atwara ku gice ca mbere ndavuga mbere cyo iminota 45 FC Barcelona idomina Real Madrid. Buri umwe wese yari yiteze kubona ball possession imeze neza cyane kuri equipe ya FC Barcelona, kuko nabwo ni gake twabonye equipe ya Real Madrid nsinze ko binabaho uiza kurusha ball possession equipe ya FC Barcelona. Tsindo kiraboneka biciye kwitwa Lamine Yamal nkuko binamenyerewe mu gutanga imipira aherezo witwa Pedri amimenamo igitsindo kimeze neza cyane. Cyo mbere kirarangira tubona Real Madrid nubwo yari yivyukiranije mu minota 10 ya nyuma y'igice ca mbere, ariko nivyagira ico biciza kuko banatsinda nico gitsindo habamwo offside bana agerageje kwataka ariko witwa Washes narabankira ba mwiza cyane. Muri sange novuga ko kubwawe nka Claudio Bravo Real Madrid kubura igice ca mbere igitsindo byoba byavuye kuko ivyo byavuye kuri defense ya FC Barcelona yari hagaze neza byavuye kuri Real Madrid nabo ubusatirize bwabo butari buhari bumeze neza. Mes chers amis, ikintu nagomba tumanze tumenye inkino nizisa gute.
tubonye equipe nari nabivugarutse ko ku munsi wa gatandatu izi nkino zije gukinwa iyi finale yakinyo ku munsi wa gatandatu nagumye ngarukana amakenga ati mbega turavye equipe ya Barcelona na equipe ya Real de Madrid inkino bamaze imisi bakina muri La Liga niba abakinyi bagenda canke ya ma equipe agenda kitorera igitsindo kimwe equipe ya adversaire bariko barakina objectif bakaba kwicurira amanota agira kuri 3 yonyene bivuze iki rero nimba twabonye urukino igice ca mbere gikomeye tukabona equipe ya Barcelona iri hejuru ya Real de Madrid ubwa mbere na mbere ni ya Barcelona ifise je tikitaka ariyo bonkejwe mu maraso n'umumenyereza wari we wese ari inzaza iyo je ya tikitaka bamuoblige kumanza kubikina bivuze iki rero equipe ya Barcelona ni equipe twari dusanzwe tuzi ko ari nziza haba hanze y'ikibuga canke mu kibuga yabwirizwa rero kuza kuturekana irya bintu nigarutse ku majambo ya Dieter Hans Flick yari yavuze ku munsi wa gatandatu yavuze ati tuje gukinira ku kibuga ciza tuje turi equipe nziza tuje turi n'abakinyi beza tubwirizwa kwitwara neza iki naco ni kimwe muri bikombe dukeneye kandi dukeneye kubika mu kabati kacu bari bafise objectif ubundi simbona impamvu equipe ya Barcelona kiye gice ca mbere itarosemwe ibitsindo bigira kuri bitatu bivuze iki nimba twabonye Lamine Yamal ashobora gupansa neza ijye pass decisive akayigarukana hagati mu kibuga akayiha Pedri agatsindamo ni Barcelona tutari tumenyereye batsinda ku mipira ije igenda nk'amacumu nka kujya ubundi bagucenga bakakwinjiza muri box hama bakaguhendahenda bakagushira mu ico gitsinda rero ni Barcelona yatweretse urukino gwiza ariko rero Real Madrid kubitamenye ngo imene rugero ruhome rwa FC Barcelona ni Real Madrid twovuga ko batari bwitore neza mu gice ca mbere kuko Real de Madrid twageze kongera kubabona nka Real Madrid koko mu gice ca kabiri bivuze iki rero mu gice ca mbere barushijwe kandi experience niyo yabakoze ko barushijwe n'umugwi wa FC Barcelona umumenyereza Hans Flick ndetse n'abafana b'ikipe ya FC Barcelona mu masegonda 30 twimurana n'igice ca kabiri bari biteguye cyane abwo ubundi bona apologize unabigira ko unabandanye ivyo wagira uvuga unabigira ko ndetse n'igice ca kabiri ibura ry'uwitwa Kylian Mbappe mu gice ca mbere ubwo ryo niryo bajyabaye nk'akantu kaje kuba gasahiriza cyane equipe ya FC Barcelona kuko brother tuvyemeranye muri no minsi equipe ya FC Barcelona ni equipe kinika ivyo tuvyema turabira nko muri match nka 5 turabira nko muri match nka 5 muri yarabakinye turabonye raba no kwa mayero ku buryo batsinze abagiye atandukanye ni equipe nivyo iri kiratsinda ariko ugabona ko nayitsinze hariho kwakuremegwa kwa equipe nivyo hari ukuntu bari bakora baragira abo bakinyi bagira kuri babiri ariko bona apologize ibura ry'uwitwa Kylian Mbappe mu gice ca mbere ubwo nico bacaje kuba kina sahiriza gato equipe ya FC Barcelona ikaza kubironka uwo musaruro umeze neza cyane mu gice ca mbere ubwo iyinjira rya Kylian Mbappe mu gice ca kabiri fatanye ndetse n'ibyo agomba kubona vuga nagira ko n'igice ca kabiri bona apologize ryo niryo bajyaje kuba rifasha ndavuga equipe ya ya Real Madrid mu gushika ku munota wa 77 ubona ko Real Madrid yarimaze kubija imbere ya FC Barcelona ndavuga ibitsindo bigera kuri 2 ku gitsindo kimwe harimo n'ico witwa Kylian Mbappe wenyene yatsinze so ni equipe ya FC Barcelona ariko naritangwe ndavuga ati bo bari biteguye cyane gusumba equipe ya Real de Madrid what's bari komeye ku mukino ndavuga ndakwereka ati ndabira bari abafana bari kuri Stade de Cartouille buri muntu wese ahubwo yibazana ikibuga cya FC Barcelona nizeye n'abafana bari Real Madrid bari bahari mugabo ubwisi bwagaragara ko ari ikibuga kiri no vuga ngo kiganzwe n'abafana b'ikipe ya FC Barcelona so gutanga kwinjira mu rukino ikipe ya Real Madrid vyose vyaboneka cyane kuko babatanze no kwitegura ndetse bari bameze neza no mu mutwe gusumba ikipe ya Real de Madrid so ndagoma ngaruke kumenyereza Hans Flick ku bantu baravye umukino hari ikintu yakoze ku munsi w'ejo muri Mediane cyana tumye n'ikipe ya Real Madrid batamenya ngo uno mukinyo ubundi Carlo Doni akero tiri byo mutagisi ariko match yo ku munsi w'ejo igice ca mbere cyamunaniye pe gukenyura Dieter Hans Flick yarafise Pedri Gonzalez yarafise Dani Olmo zimwe muri piyo zibiri yagomba gukoresha mu piyo imwe ikaza gugora cyane ikipe ya Real de Madrid mugende mu birabe rero yabwiye Pedri Gonzalez ati wewe Pedri Gonzalez turazi ko umukinyi mwiza turazi ko gumana ibaro ku kuguru turazi ko ushobora no vuga ngo gutemberana ibaro iminota 2 canke amasegonda 50 canke umunota umwe
uri kurayitemberana uri kukugura uri kurondera uburyo utangamo umupira arabimubuza premier sinzi ko mumenye Pedro ukuntu yareka arakina ku munsi w'ejo nta baro yareka aragumana kuguru kuko yarabitse ngatakaza ibaro hari uwo bita Fede Valverde hari uwo bita Aurelien Tchouameni ibaro baraza ko bayimpapuye kandi gutakaza ibaro kuri mediane ya equipe ya Real Madrid na contre attaque tuzibatera kuko tuzi ko nimero 3 yariho baho cyane ariko bita Gerard Martin nimero 2 nayo yagire Olivier Kunde babigoranye cyane ko ashobora guhagarika umukinda avuga Vini Junior mwiza tumuzi kuri amukwirukanga araza aravuga ngo bino bintu bireke kubikina ahubwo tuza kubona ngo role yari gukina uwo bita Pedro Gonzalez iza gukina uwo bita Dani Olmo kuko hageze ku minota wa 25 Dani Olmo bamaze kumukorera amakosa arenga 3 abasore b'ikipe ya Real Madrid cyo tubona kubyira ngo n'igitsino gendera abantu cyavuye iyindi shwa yaje kunanira cyane uwo bita Carlo Ancelotti yabwiye abasore batigenda murabo bita Lamine Yamal abari we muza gukorera yibagira ko afise abasore bagira kuri bari kuri capable yo gutsindira inyuma Daniel Olmo n'umukino munsi afise kugutera iryo shoot na Pedro Gonzalez n'ubwo yabikoze ku munsi w'ejo mugani wo mukiyari karatwereka ko imyaka 2 irenganye kwa Pedro Gonzalez ariko agerageza gutsinda ibitsindo navuga ngo abitere inyuma ya surface unoseje ameko atashobora kuza kugi gutsinda kuko nahano umupira waruvuye byagaragara ko hari no muri espace vide kuko abakinyi barenga bane bari bagiye kuba bazibirwa bitaramye ni Yamal naho Rafinha yarari Lamine Yamal neza gutanga ipasi yari gushika ko yari kumwe n'ubita Fran Garcia yari kumwe n'ubita abasore babiri ndavuga mu mutima wa defense wo bita Raúl Sangiza na Antonio Rudiger ariko baza kuba bibagirana uvuga ngo yeska bakimba bise Barcelona basigaye inyuma n'ibandi nje gutuma baje gufata umupira za gushija muri espace vide uza gusanga neza Pedro Gonzalez hano waruri nubwo Pedro Gonzalez iri ya baro yari kuyibloka yari kuyitsinda byoroshye cyane kuko naho ndi mukinya yari hagufi yo yari Real Madrid so igice cya mbere cya Real Madrid cyabaye igice cya mbere avuga ngo cy'umukino wa Copa del Rey cyabaye igice cya mbere avuga ngo equipe ya FC Barcelona yabatanze kwinjira ariko mumenyereza Carlo Ancelotti ndetse n'abakinyi avuga b'ikipe ya Real Madrid inyuma y'uko tubonye iyinjira y'uwo bita Fran Garcia nawe ari mu bintu byavajije cyane igice cya mbere cya equipe ya Real Madrid ko uburyo turego turabona uwo bita Ferland Mendy mu minota igera nko kuri 5 yakinye yari karabangamirwa cyane n'umukinyi Lamine Yamal ariko aravuga ngo ngomba kwinjiza Fran Garcia aba muzima mu kwirukanga cyane ndetse aba muzima navuga ngo no mu kuganya Madrid ko hari na duel yaje kubaganya ko bita Lamine Yamal umupira uza kubugenda muri ndavuga ngo muri birazimbutsa bita muri Moshe biboneka cyane ko Lamine Yamal agowe cyane n'uwo bita Fran Garcia so impinduka yakozwe Kylian Mbappe kwinjira ndavuga igice cya kabiri byaboneka cyane kuko ntiyagomba gutangura umukino kuko ibinyamakuru byari byabivuze ko atameze neza ijana ku ijana ko yarafite novuga ngo ububabare bwiwe kuri Sevilla aho bitwa ku gisho gikirenge aza ko hitamo kumushyira ku ntebe asubira abandi mugato maze kubona ubita Kylian Mbappe yinjiye twabonye impinduka ikomeye cyane ndavuga ku mikinire ya Real Madrid premier bari babonye ko batsinzwe igitsindo kimwe nyamba Real Madrid yagomba guhindura umukino kuko yari yamaze gutsindwa buri muntu wese yabibona bavuga ngo tugomba kuzana nibura tugomba kugenda mu gice cya mbere nibura duvise nire twasize mu gitsino kimwe kikaba igitsino kimwe gukindi ariko ibikipe nziza mu buryo bwo kwateka kuko Vini Junior hagezwe yarahishe ibitsindo arahusha uburyo butari buke bwo gutsinda ivyo bitsindo ariko ibaye equipe ya FC Barcelona yabaye nziza cyane tubona Inigo Martinez aba mwiza tubona Pau Kubarsi aba mwiza cyane bimwe byo ku rwego rwo hejuru ndetse no bimwe byaje gutuma navuga ngo equipe ya FC Barcelona yitwara neza so mu buryo navuga ngo umumenyereza Ancelotti arabona yuko Tchouameni ari karagogwa cyane navuga ngo n'uburyo bariko barakina abasore b'ikipe ya FC Barcelona kuko yabe equipe ya FC Barcelona nayo itaje navuga ngo igaride possession cyane tutabonye Pedri ariko agenda azungurukana umupira hagati mu kibuga ahubwo babaye babaki bavuga ngo turaronka umupira turaza kuba tuwikura kwa kirikare kuko duvise mediane equipe ya Real Madrid bari babakinyi bo gupapura imipira ari babakinyi bo kuza banavuga ngo bagakora ayo matakre bakaza batwaka umupira so Uriye Tchouameni kwinjira Ardagira gusoka Ardagira kinjira ku minota 77 byafashije cyane navuga ngo umumenyereza Carlo Ancelotti kuko yari yanabigarutse ko navuga ngo ku mukino wabahuze na Getafe aravuga ngo duvise Ardagira muzima ndetse na Ardagira ngomba gukoresha nk'umupivo ndavuga mu bakinyi baba double pivot ko yari yabikinye neza cyane Ardagira yabaye shwa nziza yabaye na option nziza kano kana navuga ngo mu bakinyi navuga ngo bagomba no gusigara kwa Real Madrid ndabona ko kagomba gusigara meme kakarunka n'umwanya wo gutangura mu mwaka uza